tukaba rero tuje muri studio kugira ngo duteramane kugeza igihe cy'isaha 5 ni kiganiro All Talent tuza kuba tubashikiriza ibintu byinshi kwa bateguriye turabaha ikaze turabagumbiriye mwese mukundi kiganiro All Talent abariko baratumiza bari mu mihinga itandukanye ngaha mu rumonge mutubira kuri 97 igice kimwe n'inanzegwe ku 96 abariko baratumiza kuri Wezi 3 akaburungu Izere FM akaburungu org nabari mu mahanga abari mu makungu mwese rero turabaha ikaze mu kiganiro tugira dutangura ubunyene mu kanya gato. Ikiganiro All Talent uyu munsi twabateguriye ibintu byinshi cyane bitandukanye aho twabateguriye inyuma yaho rero yabariko barategura Miss Burundi event amashira hamwe atavyumva kimwe n'abari muri iyo nteguro ya Miss Burundi event y'umwaka wa 2019 aho bagaruka bavuga kubijanye n'ivyo bagendera ko kugira ngo batore mu Miss Burundi event. Ndakumenyesha rero yuko tuza kubumvisha amajwi y'ikiganiro twagiranye n'abasanzwe rero bariko baranegura ivyo bijanye na Miss Burundi event n'abari mu mashira hamwe atandukanye ariho Inabudi na Akopa Burundi nayo nyene iri muri ayo mashira hamwe negura kubijanye n'integuro ya Miss Burundi event ndetse na Fufe. Akaba rero tuza kuba tubigaruka ko turaza kukumvisha amajwi itwagiranye n'uwitwa Isaac bakanibona ni Radio Izere FM rero. Nkuko twedoje kubibamenyesha tugira tuvugane kubijanye rero n'integuro ya Miss Burundi event. Reka rero tubumvishe kubijanye n'integuro kuntu yifashe no kuyandikisha ibisabwa aho ni mu nama yabaye haraheze igihe novuga yuko yabaye itariki ya mbere kwezi kwa 11 mu mwaka turimo nyene tukaza kuba tuca tubumvisha n'ibindi. Reka tubumvishe kuntu iyo nama bariko baravuga ibikenewe. Uno munsi umuntu wese umukobwa mwigeme abona ko afise critère ayumva yuko ashobora guhiganwa mu ntara avamwo apana yuko ngo ubi Bujumbura ucyo Bujumbura ndabozo kwiyandikisha mu ntara uvamwo mu Bujumbura mugabo avukiye Bururi uzakwandikisha Bururi ko no kwiyandikisha tuzoraba aho wavukiye nshakira ntara yose zo ifise uwiserukira. Amakriteri twafatiye ko nuko ubwa mbere umuntu aza kwiyandikisha aba ari umurundi kazi afise nationalité burundaise. Ica kabiri nuko aba ari umuselibatère. Ica gatatu nuko nubwo aba ari umuselibatère nuko aba atamwana afise. Hari abige musanga bafise abana abo onye ndashobora kubakira. Ikindi ca kane nuko aba afise imyaka iri hagati ya 18 na 25. Ica gatanu nuko aba ari muri université. Ica gatandatu nuko aba afise kuva ku metero 1m65 kuduga. Ica gatandatu nuko aba afise ibiro bitangana na 65 kilo ntarenza 65 kilo. Ego ayo niyo makriteri ubu unye turiko turakorerako. Hanyuma umurongo baza kwiyandikishirizako ni page yacu ya Facebook akaba ari Miss Burundi event. Ikindi nuko n'ababa barahejeje amashuri ya humanité canke yisumbuye baza kwiyandikisha nubwo bataragera muri université canke kirindiriye. Nuko rero mwavyumvise akaba rero ari Grace Divine Ndayirukiye asanzwe hagarariye ihiganwa rya Miss Burundi event umwaka wa 2019. Grace Divine Ndayirukiye niryo jwi wo mukobwa mwariko murumviriza aho agarutse avuga kubijanye ni ibigendegwa ko gira ndakumvishe n'abagarutse kubijanye n'integuro ya Miss Burundi event ico bashikirije abari mu mashira hamwe atandukanye hariho Inabudi hariho Fofe Burundi hariho kandi nirindi shira hamwe rizwi kuri Akopa Burundi ico bashikirije mu kunegura ivyo bagendera ko na cyane cyane ko banasavye yuko bitoja mu maboko y'abigenga ahubwo irihiganwa ryoja mu maboko ya leta.
turabandanya n'ikiganiro All Talent nkuko twari duhejeje kubibashikiriza rero twariko turavuga rero kubijanye n'amashirahamwe atatu hariho Inabudi hariho kandi na Fofe Burundi ndetse na Akopa Burundi n'amashirahamwe ko ari atatu yahagurutse anegura cyane kubijanye n'integuro ya Miss Burundi aho banagarutse kubijanye n'amashure ngo ni gute hosabwa ngo ufise niveau universitaire ngo ashoye kuba yararangije kaminuza canke ngo yiga muri kaminuza kandi hariho abashoye kuba ari beza batashitse kuri iyo ntebe y'ishuri ariko akaba ari beza bafise n'ubwenge ari incabwenge bakagaruka banavuga ku burebure ngo hariho ushobora kuba adakwiza metero imwe na santimetero 65 ariko akaba ari mwiza kandi akaba yona rusha ubwiza bariya baresha cyane canke barebare cyane aho bagarutse banegura cyane reka kumbure tukumvishe Izake bakanibona nawe nyene asanzwe rero ari umuvugizi wishira hamwe Inabudi ndetse akaba anarongoye Akopa Burundi aza kutubwira kubijanye n'ukuntu bashikirije ikiganiro kubanyimenyesha makuru banegura kubijanye n'integuro ya Miss Burundi event banasaba yuko byohagarara bakabishikiriza mu maboko ya leta. Twashikirije ivyo tutashimye funga tutanyiterano ivyo tutashimye nuko ishira hamwe ririko rirabitegura byamenyesheje yuko ririko ritegura ico kiganiro atari ishira hamwe na rimwe canke atarundi rwego na rumwe bariko barabikora. Twe tukavuga duti ivyo ntibibereye kuko Miss Burundi ni ikintu kiraba igihugu kikaraba n'abene igihugu bose kuko uwutogwa aserukira igihugu agaserukira n'abene igihugu. Ivyo rero bitegerezwa gutegura harimo inzego z'igihugu n'ayandi mashirahamwe akurikiranira hafi ibyo bibazo kugira ngo bitegurwe neza maze ibizovamo izoze arifitiye inyungu igihugu n'abene igihugu mu mice itandukanye. Ikindi tutashimye nuko bashikirije yuko uzotsindira iryo higanwa atazoba afise uburenganzira bwo kwishira no kwizana atabanje kubasaba uruhusha. Ivyo navyo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirarekurira umwene gihugu wese kwishira no kwizana kiretse abibujijwe n'amategeko kandi amategeko ashingwa n'inzego z'igihugu zifitiye uburenganzira. Rero kwifata societe ikora ubucuruzi ikabuza umuntu ubwo burenganzira habwa n'ibwirizwa shingiro twe dufata yuko ari kumuhonyangira agateka mbere bigahava bituma acika umunyagano wabo ico twokwita exclave w'iyo societe kandi mu gihe bibaye ko bitegurwa na societe yonyene atanzego z'igihugu zihari bishobora gutuma inyungu z'ubucuruza zirengera inyungu z'igihugu n'inyungu za bene gihugu. Kandi ikindi tutashimye nuko bavuga yuko mu gihe atazoba ariko arakurikiza amasezerano bazoba baragiraniye bashobora kumwaka ico gitako cyo kuba umumisi. Mw'ico gihe rero tubona yuko ayo masezerano azomubuza ubwigenge bwo gukora no gushira mu ngiro imigambi yiyemeje igihe parahiganwa kuko azoba afise ubwoba bw'uko ashobora gusanga ivyo ariko arakora bitajanye n'inyungu y'iyo societe bagaca bamwaka ubwo burenganzira. Ikindi naco tutashimye ni iziga metero bavuze metero na metero 35 n'ijya diplome basaba ko umuntu ategezwa kuba afite mu gihe tuzi yuko amahiganwa yabaye abayatsindiye batari bafite izo diplome kandi n'abayatsindiye bamwe bakaba amamisi abandi nabo izegera byabo batashitsa zijya metero. Ubu hoba habaye iki ngo bashireho bijya rero ni mu byo dutereye tuvuga duti ubwa mbere inzego z'igihugu zikurikiranira hafi ibijanye n'imico n'akaranga uburenganzira bw'agateka kazina muntu n'ubukerarugendo zofata ingingo yo kubanza guhagarika iryo higanwa riko rirategurwa kugira ngo habanze hatunganywe inama ya bose irimo inzego za leta n'abakorera muri ico gisata batorere hamwe ibintu byofatirwako kugira ngo iryo higanwa ritogwe neza ritunganywe neza hisunzwe ibihe igihugu kirimo imico myiza y'ikirundi n'ico abarundi dushaka gushikako kugira ngo ibizovamwo bibe ibinywanisha ntibibe ibisanga hari umugwi w'abantu bamwe bakumiriwe kandi ntihagi uzobatsindiye iryo higanwa ntazohava asanga yahonyangiwe agateka kiwe maze bigatuma ihiganwa ritakanovera n'inyungu z'igihugu zihagirira ikibazo. Tukaba dusaba kandi yuko leta
yoshiraho amategeko agenga iryo higanwa kugira ngo igihe inzego za leta atarizo zoba ziriko zirabitunganya bashimye guha itunganya ry'iryo higanwa amashirahamwe akora ubucuruzi canke yigenga habe hariho itegeko bisunga kugira ngo ntibahave barenga urubibe ngo bahonyanga agateka ka buri kazina muntu kubazuba bariko barahiganwa canke ngo barenga urubibe inyungu z'iyo sosiyete yabo canke iryo shirahamwe zirengera inyungu y'igihugu n'abenegihugu maze uri mw'iryo higanwa sange yabaye imfungwa mu gihugu afunzwe n'iyo sosiyete kandi yarafise uburenganzira bwo kuyishyikira no kwizana nk'abenegihugu. kuraba mwayitunganije matagino nama kimwe no kontabule presse mu gihe mwenyene uri matunganya Miss Nakaranga mbega mbona yuko mwamuje kunegura iri hitunganya rya Miss Burundi kugira ngo mufavorize nk'umuzane ikizere kuri Miss Nakaranga abanamba ntikibuza yuko uri kurakora igikorwa ushobora kugira uburenganzira bwo kugirisha ubushikirije ikindi kibazo kirakorwa na cyane mu gihe twese icyo tuvuga ari gushikiriza icyumviro cyacu mu gutanga intererano. mwavuze ko bibaza ko leta cyangwa ubushikiranganji butoba bubirimwo bajya mwaragize neza amatoza mu kumva ko abantu bigenga cyangwa batifuza gufatikanya n'abandi. Ibyo bashikirije namwe mwarabyumviye baravuze yuko atapartenariat bafitaniye n'irindi shirahamwe cyangwa n'ubundi ari societe unipersonnelle izo zose ariko bashigikiwe n'igihugu kubera hari umuntu yari aserukiye n'ubushikiranganji yari hari. Izo rero nk'abenegihugu twashikirije amakenga dufise n'amashirahamwe arafise uburenganzira bwo gushikiriza amakenga bazoduha umuco. Ego reka tubwire ko tubabaza namwe Miss Nakaranga byifashe gute bigeze. Ego integurira abandanya ibikorwa birabanda kandi impusha ziva mu bushikiranganje butandukanye tubandanya tuzironka irankenegwa kandi nk'uko twabibabwiye twagira ikiganiro giheruka ko tuzobikora dufashanije n'inzego birongoye igihugu n'ubundi bikorwa turimo umwanya n'umwanya twaronse ibisabwa n'amategeko byose bikwiye inzego z'igihugu zamaze kutwemerera yuko dushika ku rubuga kuko n'ibyo bisigaye tuzobibahamagara tubibamenyeshe. Murakoze cyane.